Umugwi w'abantu bagera ku 11 baremejwe n'inama ya bose bagize ishirahamwe rya basketball mu Burundi mu ntumbero yo gukomeza inzego zizofasha kuyobora iryo shirahamwe mu kiringo c'imyaka 4 igiye kuza. Hakaba hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16/0 mwaka wa 2026. Umushinga amateka Ntakirutimana Aloys arongoye ishirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira muri rusangi uko aya matora yagenze. Igikorwa twari dufise kwari gusubiriza izo nzego muga tudisubirize twebwe nk'abarongoye federation dutanga ivyiyumviro n'ivyifuzo hama tukabiha assemblée générale igaheza ikabemeza canke ntibemeze. Uyu munsi rero nico caje kidukoranije ayo mazina twiyumviye ko yofasha mu kurongora federation mu bikorwa baduhaye yavuye yemezwa abantu 22 abemeje 5 batayemeje 7 ivyo navyo nibisanzwe kuko abantu tuzana bavuye mu ma equipe rero bamwe abonye atarimwo yashobora kutamugwa neza kandi ntitwari tuziga yuko ayo mazina atokwa ijana kwijana inamatora igikuru nuko amatora yabaye mwibanga nikwabaye gukiriza kira muntu wese yarafise uburenganzira bwiwe mu bwiherero ukwemeza rero abantu bemeje ku bice bishika hafi 70% tubona yuko amazina twatanze ariyo benshi bahurizako. Iyo ndongozi yaciye imenyesha ko baheruka kugiriranira amasezerano yo gufashanya na Burundi mw'ihiganwa rikuru ariryo rigiye kwitwa Amstel Basketball League. Duheruka kugira amasezerano n'ishirahamwe ry'ibinyobwa Burundi kuko murabizi neza ni badufasha bimwe bita sponsor ni badufasha gutegura inkino. Dushima umuyobozi arongoye brasserie mushinga nahe rabokasa kubona yatwemereye gushobora kugwiza na kabiri intererano twaturonka muri Burundi. Imigwi ni yaho ushobora kuronka imfashanyo zikwiye bivanye n'ubushigikizi turonka mu ishirahamwe Burundi. Ariko ubu rero ko twashoboye kugwiza na kabiri intererano twaronka muri Burundi no kuvuga ko iyo ntererano izogira ikihinduye ikifashije imigwi iri mu mw'ihiganwa. Nico kintu mbona no vuga yuko arakunguko kagaciro dufise kuva amasezerano twadufitaniye n'ishirahamwe Burundi ahindutse. Muri ayo matora Nkunzimana Aimable yaremejwe nk'ugiye kurongora igisata cyo gutunganya amahiganwa baransiga Oscar batazira magufuri atogwa mu gisata c'ubuhinga. Nihora imbere Siriyake yemejwe mu bijanye n'ubutunzi. Dr Niyongere Jean Bosco yemezwa mu gisata c'ubuvuzi. Ndayizeye Lydia Michel atogwa guserukira igisata cha basketball y'abapfasoni. Arsene Bucuti atogwa mu gisata cyo kumenyesha makuru n'ubudandaji. Muvunyi Parfait atogwa kurongora igisata kijejwe amategeko mu ishirahamwe rya basketball mu Burundi. Colonel de Police Estache Ntagahoraho atogwa kurongora umutekano muri Febabu. Engineer Ndayishimiye Zigabe Kevin atogwa kurongora igisata c'inyubako. Nayo Bizindavyi Patrick atogwa kurongora igisata cha diaspora n'imigenderanire n'abari hanze y'igihugu.